indirimbo ya Dr. Kado wumvise aririmba ati ngo umuntu wanje wewe umuntu wawe gute, kuko turumva ko amakuru menshi yuko hari umuntu nyene ari hano haraho agufurnisa umufurniseri uri muri babandi novuga yuko ari muri babandi bita ngo abamariyo usanga babeshejeho nyene n'abigeme bimeze gute byifashe ubwo n'urusaku kwanza kubaza ikibazo ubona jewe nsa n'umumariyo jewe ubwo n'urusaku icambeje nta mugore mfise mu Burundi nta n'umfise hanze y'u Burundi ni jewe Muco kandi kwisoko uzongoma urabi no munsi rebo ya Band Boy cyangwa Empire cyangwa Simba ya Roriro araduza umuririmbyi mu nyuma kikanaka nakanaka ati byagenze ku bijya bintu bibe kwikuba kuriye nimba byatanguye neza bakwiye guhera neza n'ama interview akabaho bakafata je nakuze. Hello ku bakunzi ba East Kingdom TV. Uno munsi dufise ibintu vyiza kandi byinshi cyane gose tuza kuyaga nuno mutumire wacu. Tubatumiye ubwa mbere na mbere ko mwogira subscribe, like hamwe na share kugira n'abandi bashobore kuronka kino kiganiro cyane ko twinjira mu ijambo nkuko twama tubigira tuba dukeneye bwa mbere na mbere ko umuntu wenyene ari we yivuga izina kuko dutumira abantu bakuze kandi batoroshe tumbe nk'abantu bariko baradukurikirana turiko tuyagana nde naho je nsanzwe ndakuzi je mu ncamake amazina yanje ni Muco Light. Yep. Muco Light, Muco na Light hari itandukaniro ririhe? Natandukanije hari habwo indimi nizo zitandukanye. Kuki wahisemo ko witwa Muco Light? Si birebire ni Muco hama Muco Light hariho nakantu uvuga kabaye nka sufureme nk'agaseno mugabo atari seno. Turetse ko twe toba tukuzi kandi n'ibikogwa vyawe tubizi, mbe nk'umuntu yoshaka kukumenya ahanini yo kumenyera ku kintu ikihe? Umuntu hanini ashaka kumenyera ku muziki, ndumuririmbyi umurundi ndirimba ikirundi ndirimba indirimbo z'ikirundi. Yabo ushobora kuduha akantu gato kugira umuntu ari we wese ashobore kumenya ati uyu muntu bariko baravugana kweri n'uyu uwunkeneye yigeze kumva ako kantu? Ijuru rihindutse nakundira icagijima izuba ryahora riva orirabuka ribura wahindutse ndakubona iyi mvura igiye kugwa cucu nibyo nyene akiwaye. Muco Light ntaguciriyemo iyo ndirimbo kumengo turayizi tukaba tuyizi kundi muntu byoba byagenze gute? Ego turazi ko ari remix yayo sinzi ko arimo canke zibiri byoba byagenze gute mbe byavuye kuki ugira iyo ndirimbo mushobore kuyisubiramo canke kuyiririmba? Iyi ndirimbo ego sije mbaye wa mbere nabandi yisubiyemo ariko iyi ndirimbo kuri jewe yarambereye umuhoza cyane kuri indirimbo. Ni indirimbo navutse numva y'umutama araho Papa All Center yaririmbye indirimbo. Indirimbo rero sinarinzi ni indirimbo mu ndirimbo za kera, ni indirimbo yashoboye kumfasha, ni indirimbo nashoboye no kwibaza ko ntaranaririmba nkiri umuririmbyi kubera parce que je ntara umuririmbyi ntaje muri studio, ntaraja muri studio nakunda kugira ama playback nkasoma indirimbo za Fizo za Baruriro za Kidumo, yani indirimbo numva abari niyumvamo nyene nashaka kubasubiramo. Ariko iyi ndirimbo sinarinzi, yari indirimbo cyane ndiko ndayirimba je numva ndi muri mood, numva iramfasha urumva nico gituma nanje naciye niyumvira kuyisubiramo. Yego
Muco Light mbo turumvise mbe nta kandi kantu umuntu yo kumenyeraho bitandukanye niyo onye. kandi kantu washaka kumenyera ko ni ndirimbo ya gukora na Bidondo iko iraca bigacika mu gihugu cy'u Burundi, indirimbo yitwa Nosara. Nosara wodushira akantu gato kamara nk'amasegonde atarenze 5. Okay. Nosara norirai Nosara we umbaye kure mutoni wa muco. Yap. Muco Light ndafise ikibazo ngomba kukwibariza. Tugerageje kuraba mu baririmbyi bo mu Burundi turetse abazwi n'abataramenyekana, uri mu baririmbyi ba mbere bakora ibiteramo byinshi kandi mu ntara zitandukanye. Wewe izo map canke izo diri wewe uzironka gute canke uzikina gute? Kuko nta kwezi nta mezi abiri ashobora kurengana tutabonye igiteramo Muco Light arimo canke Muco Light yorganije. Okay, urakoze kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe iyo uri kurakora ibikorwa byiza ukabikora mu guca bugufi, ukabikora mu ndero kandi ukanavyitangira, ni shekt uronka abantu bashobora kugusapotinga cyane kukwiyumvira baguhamagara mu biteramo byabo. Yego. Hama wewe bijya navyo uhora utegura ufise byavyo byose ngira akanoti ntikoroshe, kuko hajya ugira utegura igiteramo kabiri mu kwezi canke ku mwaka si kintu coroshe. Muco Light n'umuntu ahanini ku kibuga tubona mu biteramo, kandi iyo ariko arakora ibiteramo nukuri arabiryosha kandi afise abantu abakunzi benshi bamukurikirana kandi benshi bitabira ibiteramo vyiwe. None Muco Light turakeneye kumenya rero ahanini ingene ubigenza gute. Turazi ko mu butumire baragutumira ko baramaze kubona ingene ubikora neza, ariko ku rubuga rw'umuziki cyane cyane twovuga ngo urubuga rusanzwe nk'ubu gukora imiziki ibiki amavideo, urafise amavideo maze gukora, ariko ahanini uboneka mu biteramo cyane gose gusumba ku rubuga rw'umuziki. Jewe ndo sikwitapa, sikwishima, sikwishira hejuru. Je novuga yuko ikintu ca mbere Muco nubatse kwanza ubwizigigwa kuba bosi b'ububari. Kenshi ibyo biteramo ndabikunda kubifashwamo n'ababosi b'ububari, bakampa budget, muri yo budget nkategura concert. Ego. Muco Light ku baririmbyi batarashobora kumenya ukuntu umuziki wabo ushobora kubinjiriza cyangwa ko bashobora kugira umuziki wabo business, wewe n'ikihe kintu bahanura cyangwa n'ikihe kintu babwira kugira bashobore nabone kugira ico bakuyemo mu kazi? Uko hajya umuntu arasohora umuziki akariha amafaranga yiwe akaja muri studio agakora na clip kwanza ugasanga n'uburyo bwinshi yasohoye, ariko tugerageje kuraba benshi ntibabugarura. Wewe n'ikihe kintu ushobora kuwibira akabanga nk'abaririmbyi uko bashobora kugira business umuziki wabo kabinjiriza? Ikintu ca mbere navuga kuri mwe nabo dusangiye uwo mwuga ni kumenya d'abord ico bariko barakora, bakamenya yuko umuziki arakazi. D'abord bo bakamanza bakabiha agaciro ko umuziki arakazi. Pana umuntu azakubwira ati wowe uririmba neza, menya wowe bwawe kuririmba neza, kuko niwe wakompoje, ni wewe uri kurandika iyo ndirimbo, ni wewe wifuza ko iyo ndirimbo ishobora gushikana ahantu. Hama ikindi naco ku muririmbyi w'umurundi cyane umuririmbyi ari we wese, ikintu ca mbere gikenewe n'indero mu bintu byawe byose. Indero no guca bugufi birakenewe cyane. Muco Light kuri uno mwanya umuziki umaze kumumarira iki, umaze kumungukira iki? Muco Light no munsi nimba mberewe, no munsi nimba sinaka kabiri no kubera umuziki wanje. Yapo indirimbo ya Dr. Kado wumvise aririmba ati ngo umuntu wanje wewe umuntu wawe gute, kuko turumva ko amakuru menshi yuko hari umuntu nyene ari hano aharaho agufurnisa
umufurniseri uri muri babandi novuga yuko ari muri babandi bita ngo abamariyo usanga babeshejeho nyene n'abigeme bimeze gute byifashe ubwo n'urusaku kwanza kubaza ikibazo ubona jewe nsa n'umumariyo jewe ubwo n'urusaku icambere je nta mugore mfise mu Burundi nta no mfise hanze y'u Burundi ni jewe Muco kandi kwisoko uzongoma je ndi tayari Muco Light ivyo bintu urabifitiye icemezo ya je nta mugore n'ubu ndagisubiyemo abafanze banje bavyombe nta mugore mfise mu Burundi nta n'umuhabara nta n'uwo mfise hanze y'igihugu ariko ico ndabemeye ndi kwisoko hama parcelle nayo uheruka kugura mu Maramvya ko tubuzi imbe wayikuye mu biteramo canke vyagenze gute abantu murafise urusaku none umwamaze kumenya ko kweje Muco namaze kugura parcelle mu Maramvya mani je ndiko ndakora umuziki kandi umuziki n'akaziki wanje nimba uno musi mfise parcelle ni kuba ndi star yapo Muco Light ndibaza ko nabandi babayeho muri ubwo buryo canke babeshejeho nivyo ndibaza ko sivuga ngo ni ubuzima bubi canke ngo baba bafise ikibazo kuko harya ukunda uwundi canke mu rukundo uwishoboye afasha utishoboye urumva ni kuvuga inguvu z'umwe ziza gufasha iz'uwundi none ubihakana kubera iki oya sinabihakanye nahakanye iki nta kintu kimwe ndahakana ariko sinza nemera ikintu je ntumva kandi ntazi je ndiko ndababwira ibyo kuri nimba mfise agaparcelle no munsi n'ubuntu nagiriwe n'Imana yanje kubera baca umugani mu Kirundi sinzi ko ari mu Kirundi nuko ari muri Bible tiburyo ubutunzi bwa mbere n'ubwenge kuba no munsi je Muco naguza agaparcelle siniko ndi mwiza siko ndi umutunzi siko ndi giki ariko n'ubuntu Imana yangiriye ndaronka ubwo bufaranga bukeyi ndagura parcelle kubera paske narabona yuko mu bintu mu buzima bw'iwanje muri life yiwanje ikintu kinteye intambamyi cambere ni mibereho yiwanje yap Muco Light ico ndeka tureke kirandira ko cyane uko turabona ko wagerageje kugihakana uko ubishoboye kose urumva wagerageje kugihakana ariko Muco Light ndibaza uri mu bantu ba mbere kandi iyo bateguye novuga anniversaire bategura ibirori kandi ugasanga yitabwe n'abantu benshi ari naco gituma nagarutse kuri kakana ati hari ukuntu uhora uvuga ushima ugashimira abari hafi n'abatari hafi urumva nivyo nashatse kugarukamo mbe kila mwaka tuba twiteze ko Muco Light ategura anniversaire we kandi yitabirwa n'abaririmbyi batandukanye kandi usanga ari ibintu vraiment by'ibirori Muco Light ubwo buryo mbe ubu unye muri uno mwanya uri gukora iki bitandukanye n'umuziki urakoze kumbaza ico kibazo cyane kandi ubaye umujournaliste wa mbere ambaza ico kibazo je nteguye anniversaire wanje ndafise abantu ikintu cyambere narubatse umuryango ni bwa bumwe ni gwa rukundo kwa guca bugufi niyo yandero nakubari sindakubesha vraiment ndafise umuryango unyoboka kandi unkunda bisigwe yuko nkoze urubanza sinitamba nirorera ndafise abantu banshigikira by'ukuri ndabafise hanze ndafise mu Burundi unashaka na ruguru baraza bakamanuka ku rubanza rwa Muco nibwo bwawe ndiko ndababwiye niyo yandero no guca bugufi mu bantu ego urabona ko neza na neza umuririmbyi ashobora gufasha uwundi bigakunda canke kuri wewe muri ico gihe ukibona mu iki kuko hajya ndazi ko novuga nko kuririmba ni nko gukina umupira mu kibuga harimo umwe abakeneye gutsinda kandi abriya gusumba abandi urabona neza ko umuririmbyi ashobora gufasha uwundi akamushikana ku rwego rwo hejuru rwose birashika kandi je nanabitanguye je uri umuririmbyi mugenzi wanje ukaza ukansaba icyumviro ndakiguha nta showbiz ngize nta gugutwara kure kuko najewe ndaza aho navuye naho ndi naho ndigeza
ariko ijya ntambuko imwe namaze kuronka cyangwa zibiri ndifuza ko n'uwundi ataranka ijya ntambuko nawe yoyishikako. Mu ncamake ibintu bya showbiz nk'umusitari w'u Burundi, je nta showbiz nzangira ku mugenzi wanje umuririmbyi nkanje aje ndamwakira. Igituma wambajije ico kibazo ni kubera urabona mu gihugu cacu hariyo imigwi nk'akarorero mbo ivyo bita ngo na marebo, hariyo nka izo bita ngo za Bantu Boy, ngo za Empire n'izindi. Hama hiyo muri za Tanzania zandi arizo tuzi bita za Wasafi. Iyo tugerageje kuraba kenshi umenga ibintu mu kurangira birangira umengo bafise ivyo bapfa kandi bakanashwana. Nico gituma narimbaje ico kibazo ati none gute umuririmbyi ashobora gufasha uwundi akavuga ati je ubu nije ni nka manager wawe wewe kuri ico kintu ahanini nshatse kugira iki kugira ushobore gutera icyumviro ko impari canke ibintu bimaze iminsi biba turabe by'ukuri umuririmbyi ku ruhande rwiwe ukuntu akwiye kubyifatamo mu gihe bamuhamagaje muri ivyo vy'amarebo canke ikindi kintu. Urakoze, reka nishure ku byo nshoboye kuko ibintu by'amarebo jewe mu bisanzwe sindabitahura kuko sindanabikunda, ariko birafasha kuduza umusitare akamenyekana. Gusa ikintu nagomba mvuge ko keshi abaririmbyi akunda kuja mu marebo, je nibaze yuko hariho amasezerano atabakwiye baba bafise, kuko nta kuntu byotangura bisosa bisa neza biryoshe hamunya bigahera nabi. Ni ikintu nabonye imenga ni ikintu gisubiza umuririmbyi inyuma, kirasubiza umusitari inyuma. Rero ibintu by'amarebo mu ncamake je sindakubesha, amarebo sindayakunda cyane, sindayakunda kandi ni meza, ariko jewe no kuva nkiyumvira gutangura kuririmba turi batatu bane batanu byarananiye. Nami nikora jenyene habo nkasaba pembeni mfasha iki parce que naguma ntinyi cyo nyene, kuko urabi no Mosi rebo ya Bantu Boy cyangwa Empire cyangwa Simba ya Roriro araduza umuririmbyi mu nyuma kikanaka nakanaka ati byagenze ku bijya bintu bibe kwikuba kuriye. Nimba byatanguye neza bakwiye guhera neza n'ama interview akabaho bakafata je nakuze kanaka ndagiye nanje kuba kugwi wanje kubera yaragutunze muhena merci basi nakajya gatoyi yawe yaragufashije pana kugenda umucoza turumva afizo sinziroriro sinzi satubiti byanse ati batujya amahera shima nujya munsi umwe basi yakugaburiye cyangwa yarabo yarakudugije basi yaragukore na clip basi yo yarakore na audio basi wowe baragenda muri concert yateguye we ubwiwe ukayimushimira likabibanga ryo muhira. Rega parce que maze kuja muri rebo ni famille n'umuryango, ujya muryango rero warigeze hari cyo wigeze kugufasha we utari bwashikeko utari ufise uno musi rero abastare buno musi nico kintu kirabananira kwifata no kumya kwikompleta no mu ngendo zabo yabo. None Muco Light nk'umuntu avuga ati okay je Muco Light ngoma kumumanaginga kuva no musi nikiye kintu gisabwa kuri wewe canke na management yawe mwokorana gute kugira ku ruhande rw'iwawe ntihabemwe agahombo no ku ruhande rwayo ntihabemwe agahombo? Nukuri sinase management nani ndanayifuza, ndifuza gutera imbere gusumba uko ndi no munsi, ariko management zoza tuzoganira duhurize ku kintu kimwe, sindamubabaze ntambabaze, kandi ndifuza muri management liberté totale yanje. Yes, liberté totale. Ndakeneye nimba naza kuramutsa umugenzi wanje maza kuramutsa muya, nimba nagiye ibihage n'ibigori nigume muri bujya buzima, ariko management izoziganirwa ati Muco Light kubera uri umuririmbi dushaka dukwana ibi nibi tuvugane iby'indirimbo, tuvugane ingene tuzokora ama concert, tuvugane tuzokora ama clip n'amaudio, mugabo ikijaye n'ubuzima bw'iwanje bwa misi yose baniyace vire niho numva noja muri management jewe ya. None mbo uvuze ngo mukijanye n'ubuzima bw'iwawe bakureke kujya nyene nta kintu mbo nk'akarorero hariho bararijo bande twarigeze kumva bari muri management
bapangiwe urumva ariko mu nyuma ntitwamenye ingene vyaheze canke vyagenze ni kuvuga wewe ku ruhande rwawe uvuga ati je ibintu nkabijya ntavyo nkeneye nimba umfashe mu muziki gusa nukuri sindakubesha kumvana kumutakura je wahomba ukanjana mu kigobe mu nzu y'impangano urazungumiza kumutakura umfashe ibindi. Muco Light imbere yuko turangiza ikiganiro cacu tumvise ibintu byinshi nkuko abakunzi ba East Kingdom TV nabibemereye ko baza kumvamo ibintu byinshi na cyane murazi ko twibanda ku muziki hamwe n'ubuzima bw'abaririmbyi nikiye kintu gishasha Muco Light muri uno mwanya twomwitega ko canke yoba ariko arategura. Ni byinshi ndafise ibintu bishika bitatu ndiko ndakora muri kino gihe. Icambere hariho indirimbo naririmbaye n'amasoja yero sinzi ko mubibuka yero masoja abana babiri amasoja abana bakoze ibica sinovuga ati barakoze ibikora inka vrema nk'imyaka ishika nk'itanu bari wongoza gatamyaka 5 masoja yero twarakoranye indirimbo n'umwe muri bo sniper kicari mu gikoni umugabo kuko kizoza kose kizoza ari kintu hama igikorwa ca kabiri Imana iri mu kumpezagira ni mu kugura nanje TV yanje izoza yitwa Light Power TV vuba cyane mu mwaka nuhera TV yanje itazoba igiye ku mugaragaro. Ica gatatu niko nanje nasubiye muri film ndiko ndasenga Imana ko no bishobora kwifatanya umuziki na film yabo. Mbe Muco Light aho kantu nakibagiye ko gato filme turazi ko ikintu ca mbere na mbere watanguye gusohokera muri cinema nivyo nyene mbe wo ushobora kwibutsa abantu ubwa mbere na mbere cinema mwakinye ingene yitwa naho vyahereye canke ingene boyironka muri uno mwanya? Okay, cinema nari maze kina cinema zitatu nta nimwe iri ku rubuga nta nimwe mfise ubivaye nuko yahuye n'amagume. Cinema zose nahije kuzikora mugabo zarahuye n'isanganya zifira mu machine bivanye n'imigumuko muri 2015. Kuri ubwo rero abafanzi bambabare mugabo bishace biko biraza yabo. Mbo hari kibazo kimwe twarabonye video kuri Waka Light ugwana n'umukobwa nimba ari yagufatanye nande sinzi ushobora ko wahaririye ngo wewe ngo na mukobwa cyangwa umugore wo ufise hanze cyangwa ngo nkabimoto ko turavuga bya Mario yuko ivyo utabirimwo woshobora gutubwira ijya video ico yavuga? Yari video live cyangwa yari video je na mareresi? Yari video live interview mushwana no kugwana muragwanira mu kabare ahantu hamwe nimba bita yagusanze mu mengo kumutakura mu kabare uri kumena. Okay. Reka basimeni banga sine nashimye no kubivuga ko harabaye commentaire nyinshi ku bagenzi banje bari hanze igihugu cy'u Burundi bari hehe nabo muri Burundi barambaza ico kibazo mugana yaratinye kivuga bivaye na mission nari ndimo. Ico gihe nari mfise mission na Akesdani urazi ko mwirya misi Akesdani bamwivye ijya Waka Light TV bari bayivye asubira kuguruza kandi bushasha hamarandondera ambwe ati Muco ndakwizeye ku bintu by'amareresi shakungirira akantu gatoyi kugira ngo kandugize views kugira ngo aba followers banje bongere kunkurikirana nkuko bari basanzwe bankurikirana kagere ntago kari live nshuti yanje nakanu na creye kandi bwishi nagiye ndakina ntasize ku mugaragaro mugiye kuzobubona mukurikenye televiziyo yanje ya Light Power yap. Nagaga kajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba East Kingdom TV imbere yuko tuca tuvugana twakajambo kanyuma ko gusezera? Ndabashimire abafanzi ba bio televiziyo hama ndabahimirize gukora subscribe j'aime na comment televiziyo wonsubiramo gato y'iryo East Kingdom TV hits vuga East Africa kurako Africa It's King TV East Africa East Kingdom TV East Kingdom TV yazi kintu nabasaba muze muragerageza gukoresha amazina
yoroshe y'ikirundi kugira ngo n'abafanze bakurikirane televiziyo iwanyu. Kurumva ko iryo zina riragoye cyane, ni birebire, ni Congereza. Wowe kwazi ko mu Burundi Congereza ni gike cyane. Ndibaza ko na Muco Light atari kirundi. Ni ibyo nyine mugomba ko je nagize incamake akantu katarenze indome zine. Mbega erega haje ikintu kirinze kivuga umwe n'abandi wo kivuga, kandi ikintu cyose gitegerezwa kugira insiguro. East Kingdom TV, East Africa, kuko ushobora kumenya kuvuga East Africa ariko ukananirwa kuvuga East Kingdom TV. Bivana East King of Kingdom Africa. Wow, ni ciza ariko utakimenyereye mu gutwi kiragoye gufata ningoga. Mugabo nkuko namaze kucyumvira byamaze guhera. Bo reka dukomeze rero tubashimira abakunzi ba East Kingdom TV. Twari kumwe na Muco Light, umuntu akomeye cyane gose, tumuzi mu bintu byinshi, mu mareresi, mu biteramo, niwe muririmbyi ari mu bantu ririmbye ba mbere bakora ibiteramo byinshi. Hama ntimwibagire kugira subscribe kuri East Kingdom TV. Nawe ne mwumvise ko yabasabye yuko mu gihe kiza agomba yugurure Light Power TV. Ndibaza ko nawe muzoshobora kumufollowinga neza. Hama murakoze cyane gose, mukomeze mu gudukurikirana. Ciao.